mu ntumbero yo gushigikira abantu nikora ku muhingamwo kwa gatandatu igenekerezo rya 2025 Nyakanga niho umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe gushigikirana no gufatana mu nda yaherekeje amashirahamwe nka Ismaili Civics, Faith in Action na Ingomag aho bari bagiye gushikiriza imfashanyo igizwe n'ibikoresho by'ishure hamwe n'ubureta bwo kwifuka ku miryango 1500. Ego gize umuhingamo ngaha kuri no muri no site ya Sobere tuje gufashanya n'amashirahamwe Civilian Civic Burundi hamwe na Foi en Action na Ingomag begereye ubushikiranganje kugira ngo tuze kubafasha gushikiriza ibikoresho abana biga mu mashure imiryango ishika 1500 hamwe n'abakenyezi nabo nyene bangana hafi 1500 kugira ngo bashikirize akareta gucora gufuka abo bana mu gihe bafise abana batoyi bahetse mu mugongo. Ni igikorwa rero twaje kugira ngo tugikorere ko na cyane yuko amashuri aherutse gutangura. Iyo rero amashuri atanguye umwana akaba adafise ivyangombwa arahusanga ariho igihugu tuba turiko turatakariza ugasanga umwigisha atanguye kwigisha umwana atagira ikaye byose ntabifata ku mutwe mugabo amakaye twabazaniye twibaza ko shira kubafasha kugira ngo umwaka ushobore kubandanya neza. Nayo kubujanye n'uburaro leta iriko iriga uko bagiye kubaho nkuko umunyamabanga w'ubushikiranganje abitumenyesha. Leta yarafashe ikibazo mu ntoki tuko turabikorera kugira ngo turabe yuko hari icokogwa, hari amazu make leta iriko irubaka dali bariko barahereza amazu ashika hafi 90 kugira ngo imiryango mike y'ibiraja ngaho ko twasanze akarere bari barimwe hari aho bitazokunda ko basubira inyuma. Bisaba rero yuko leta ifata izindi ngingo za ruhasha kugira ngo turondera aho dushira gushira aba bantu. Ico rero nico gikorwa turiko turakorera ko kugira ngo imiryango ababene gihugu babeho nk'abandi barundi hama bikunde ko bashobora kuronka bashobora kuba kugira ngo batunganirwe mu ngo zabo hanyuma abana bafise bashobore kwiga babeho nk'abandi barundi bose. Kubamenyesha ko ico gikorwa cakozwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe ishirahamwe Ismaili Civics mu Burundi kandi si impunzi zose zo muri site Sobere zashikiriwe kuri uyo munsi. Hari abandi bagikeneye ubufasha bw'abarundi bose. Site Sobere iri mu Maramvya kujya 13.